Urumva rero ure kwagwana yana rurose. Gaga urateka bamuhongo. Imisozi iri muganyije. Era uretse handa ko. Ahubwo rero urabiza abasore kibazo bagize. Nibo basore ba mbere batodo bise muri inda. Mengo ntibafungura. Namushaje ndi umugabo mbehuko. Nawe numara umwaka ukimeze uko tuzogukura mu bagabo. Fanny gaburira umugabo atibuhe umugabo arangwa nyene no boga. ABEL ariko afise inda nini yakwivugira siporo fe iyo ndakwirisi y'abantu bakina sinema. Nayo muja. Yo, hola my people, ndabaramukije amahoro y'Imana, mwiriwe na bwakeye, bivanye n'amasaha muko murabira ko kino kiganiro. Nitwa NORASQUE ntare wa gatandatu. I'm so rich and man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable boy n'andi mazina menshi ariko behind camera kwa G abayitwa Pasya yakoze filime zakunze sana ariko harimo iyo gutuka umuntu yari yitwa Nakajembegete sinzi harimo umujama yitwa Ruwangura yamaze kunyika twaramurondeye turamubura umujama yafise ibiko binini yavuga Inyarwanda ndakuramukije ahuri hose Ruwangura urana ko ABEL yasubiye kuba umusore ABEL yasubiye kuba umusore ane ni ishapo yambaye ko ari ishapo y'ubwiza sana murabimubona ariko kandi umujama turi kuma bayitwa Just Nabil bimaze imisi riko biravugwa yuko Juste yacikiye urabizi yuko biriko biravugwa gose ko yacikiye ariko kandi turabaramukije abakunzi ba G-Face Media ariko kandi turafise umusound man abayitwa Sheshatu turakuramukije wherever you are ABEL gute Metine twaraguze microphone si bwabwana Angene warufashe rero ngo nurunuze ari bacu ari umwana usanga afise urugori tugiye kwishuri yafise urugori runini nyarugaragoye canke urujumu mu gitondo ebana mugwira rukorotse yaruvundururwa yere ariko abantu twavukiye rugori Imana yaradufashije kweri burya ni atari ariko Juste gute ni fresh kabisa muri iki kiganiro tugeze gukorera quelque part wewe na ABEL turi quelque part nyene ngaha uravyibuka kera muri filme ya Dodo warufise n'imodoka yari imeze kugira nkiriya wish nyene aho quelque part ni Bujumbura ngaha nyene ngaha micungaro ntabibuka kuri ko kora filme ya Dodo jenzi Bujumbura cyane yego abantu biti quelque part nawo nzi ni Bujumbura ara hagere gaha anyene turi muri kano kare urahibuka urayicuba gari Chibuka wewe Juste kwako dukora kukibiba kiriya gihe wowe uri umunyamakuru n'umunyamakuru bijya barabarashana bijya barabara Imana yasubiye kubikora twasubiye guhura hari muri 2020 byaguki je gusa nari nkumbuye presentation yawe ntare restoration ngogwa man of God ngogwagwana urumva rero ure kwagwana yana rurose gaga urateka bamuhongo imisozi iri muganyije ariko kandi gituma tuje ngaha kuri gutya ntituba tuje kubabwira uburofa murabizi ko turi abantu bakuze tuba dufite ibintu byinshi tushoboye kubayagira ariko kandi tutafise ibishasha bigomba bize mu manga nuko hagomba hajemwo ubundi buryo bwo kwikina buteye ubwoba burenze mubandaye mugira ama like n'ama subscribe ariko kandi iyi channel mubandaye muyifollowinga bayitwa G-Face Media amakuru yose yaba yabari muri G-Face yaba abandi ma company yaba bakinyi batandukanye muzo yasangaho ariko kandi ndababwire yuko uno ari umwe mu banditsi b'amafilme bandika neza nyimba je mu nkunda mugakunda na ABEL n'uyu turamubazaniye ntitushire kuzana umuntu w'ivyatsi kameme tunze tubazanira umuntu murabona ntaco na hari suguru afise utwana tumeze ukuntu ntaco mu mukundu uko na hafise imishatsi ya Madrid ntaco vuga nawe wewe no muhungu ne tumubatiye oya jewe nyene ndamwemera ikintu mubabwira nuko abantu bose bakurikirana amasinema yo muri G-Face uyu niwe muhinga atuma bija neza ku murongo bamwe bita abadirect nibaza mu kirundi abayobozi bireresi gabasha ni umuyobozi bireresi kandi ingeso mbi yarafite yazihevye ibuye yarazifite yego yego ingeso ndamuzi niyo gukunuma ntavuga nubwo yaba mufise ntiwo mumenye kuko ntiyo kubwira ngo ndafise ideme n'umugumya banga w'indani
ariko just aramutse abakunzi ba G5 abakunzi ba G5 Media TV ndabaramukije ndabizeza ko vuba tugiye kubahereza ibikorwa byiza nkuko byama nyene nitubanyoteza turi mu kazi cyane turi mu kazi niko imeze ariko kandi ndabwire yuko iyo mubonye imeze gutya mashima Imana yuko Imana agira bikora murabizi ko ABEL twakoranye igihe kirekire haravuze amajambo menshi ngo ABEL twatandukanye ndabwiye ko ABEL twatandukanye nigiye mubona tutari kumwe ntitwa twatandukanye kubera ko urabizi yuko mfise umudamu kandi umudamu avyibushe bisaba yuko aguma kuri jataye nyene aciye ndabacavuga ati twarabwiye rero mwabonye runyuzi mwabonye rero ibintu agize aramwondesheje yagiye kuvyonga bisaba yuko umuntu aguma ashamwe foro urugo bigume bimeze neza igihe muzoba mutari ko murambora muri G5 canke ntakinye ntimuzokibaza ngo hari ibintu twapfuye ntabihari kandi nyuma kamera je na ABEL dufitanye amadiri menshi kandi nibaze yuko tunasengeranira kumbura Imana izoshora no kudushikana mu ijuru tukiri kumwe nuko ajya majamuza murumva abantu bavuga maneno ya nini ABEL singuyu ABEL ariko afise inda nini yakwivugira sport fe iyo ndahwerisi y'abantu bakina sinema nayo none wenda kubaza uretse hana kubaza ahubwo rero urabiza abasore kibazo bagize nibo basore ba mbere bato dufise muri inda mengo ntibafungura nayo mushaka agenda umugabo mbeho nawe numara umwaka ukimeze uzogukura mu bagabo FANNY kwaburira umugabo atibuhe umugabo arangwa nyene n'ubugari ari umuntu yavuze ngo team technique y'ABEL birangwa n'abantu bonde reka utonze inyuma ya kamera n'ubundi ngene yameze utonze ari ibintu udashobora ubonze ububangutse ushokora ibintu byose ku mwanya ukabikora ubangutse ureje si bangutse umudamu n'umushikira oya ibyo reka tubireka abana batavyumva abana ariko barumva bafite telefone nabonye abana ariko barumviriza kuri telefone hari umwana yayivye mama wiwe ahize kuri charger ashaza kumviriza iganiro ngagomba yumviriza ABEL rero tubireke ABEL abadimisi igifaransa nta gifaransa cyane nsubiremo mu gifaransa nta gifaransa ego ivyo uvuze byose ndabisubiremo les films imanga aujourd'hui c'est fini à passer à la télévision nationale et internet. Mais détourner à la YouTube avec NDUWOYO fish. Nakajembegete. Twayideturunye. Chachogera chakifaransa chabamuhungu. Mama we Nakajembegete. Muri tunale hagikubita. Ariko kandi ati ko ABEL atarigera atwara ihiganwa na rimwe kandi afite amafilme meza biva ko kiyaga jewe biva mu karenganya none biva mu gutora sinema nziza oya biva mu karenganya kandi nta niyo nzigira ndonka ndanabigwishura ariko Imana ishimwe kuguma base uhiganwa je ndiko ndakora akazi kanje bijanye n'ivyo sindimwe je nta na couple nzogira ndonka oya okay jewe vraiment muzozigumye akajambo kamwe kubera ko bazinye ndazishaka ubu nta niyo nota ushaka yavinandeme ubu nani nayo ngikeneye nta couple nkene nimba ari couple nimba ari gikombe nta cup none wone urabona umupira ngo coupe du monde cup ni cup jere nta gikapu njaka yo chasi nini yarihebuye umugenzi nado njaka yo yarihebuye mbewe urafise umuntu wewe ubu muba mutumvikana muri industry ibintu disha byago muri industry hano mutumvikana ariko ushaka kuvuga kumvikana ku rugero rwa imigenderanire imeze gute imigenderanire kugendana mu ibarabara oye imigenderanire y'abantu yo kuvugana ndazi oya ntiwuvugana n'abantu bose muri industry kuko ntiworonka n'umwanya ko bavugisha ico coco ni gisanzwe simpaka abantu bose muri industry muvugane abo bikunze ko muvugana muri hafi na hafi muravugana utashatse ko muvugana ubuzima burabandanya kandi arogiye bishika umuntu akavuga ati ngo sinshaka kuvugisha mwe woco reka gukora ubuzima ngo buhagara kwera umuntu akagira haro byo ntashaka kuvugisha nibyo si bisanzwe ndakwiyana baragikatiye bakibye imbazo so kivugisha so ciao thank you mwakoze kudukurikirana ko mwanda mugira ama like na subscribe kuri channel yacu G5 Media NORASQUE ntero gatandatu ABEL NDUWOYO umwana wa gatatu mu muryango w'imfura wa kabiri wa kane ariko just n'umwana w'umuhererezi wabo akavuka mu Gatumba ariko kandi yitwa Nabil ariko Pasia kandi mu cameraman wacu wa mbere dufise agezweho ariko
twaraja bisi boze dusanga barago raba nawe uce hirya no hino batubwira abantu ati yo abo bose babyumve kandi babitahure nanjye hondi maze nange mbwira uhora hati Imana iradukunda haleluya Imana iradukunda raba nawe witegereze hirya no hino maze urabe ibiturabe ibidukikije byose yerekana yuko twaremwe ni uhoraho haleluya bless up akanyuma ngwino tugende duce hariya na hariya maze tuzunguruke igihugu cyacu tubwire abantu ati nimuze tubwire nimuze dukore tambuka tubwire abantu nimunyaruke dukore turondere igihugu tunge imibiri yacu haleluya Thank you, son. Urafise imana. Witwa gute? Clever. Wagwa ni Clever. Mungu ni wofu utagiye ku rubuga. Oya kweli. Oya. Nange nzora bajya kuri sabone. Thank you.